Mu ntara ya Makamba ubworozi buri mu isata bigeze ku ntambwe ishimishije. Muri iki kiganiro tuza kubereka aborozi b'inka n'inkoko twagendeye, ukuntu batanguye, aho bageze, intambamyi bahura nazo, akarusho k'ibikorwa vyabo n'ibindi. Mu bikorwa izina bisanzwe birangurirwa ngaha, ahasanzwe harangurirwa ibikorwa na koperative Buragane Farme. Isanzwe ikorera mu gisata c'uburimyi n'ubworozi. Ubu ndetse bakaba baheruka kwemererwa n'igisata ONSS kirugwiza imbuto. Ubu bakaba arabagwiza imbuto. Jewe sanzwe njejwe gukwirikirana ibikorwa vyo koperative vyose bikorerwa ngaha, haba ku bitungwa canke ku burimyi, harimo n'ibijanye na encadrement, ubuhinga bwo kurima. Bisanzwe rero ku burimyi twari twarimye amahegitari 5 ku mwaka uheze. Turagira ikibazo c'amase, niho baca biyumvira kugwiza ibitungwa. Amase yakoze ku mwaka uheze yarayo baguze. Uyu mwaka umwimbu w'uyu mwaka nta mase yashoboye kugurwa, atwakoresheje amase twari dusanzwe tumaze kuronka. Inka ngaha zikuze zihari ni inka 5, imfizi imwe n'inka zivyara 4, zizine zikaba ziheruka kuvyara zose, zikaba zifise inyana. Mu misi zimaze gukura tugeze ku nka 9. Ubu ku munsi amaritiro y'amata aboneka, turaronka ku munsi amaritiro arenga 45 mu gitondo no ku mugoroba. Umugambi twawutanguye hariko harahera imyaka 3. Ubwa mbere twaratanguye ku nkoko 50, turagira reforme, turasubira inkoko 100, turagira reforme, tugize amajana 2 twace twongerako cazinganiza mubona zingana ukuye. Hari zishika mu gihumbi. Kaya gapuraye gatoyi hariyo igishika 180 na 40 ziri haje. Mbega izo nkoko muzigaburira iki? Ku bijanye n'ingaburo turakenera tournesol, turakenera ibigori, turakenera isoja, hari indagara zigenewe guhingura ibiryo by'inkoko. Umunyu wose urakenerwa, harakenerwa amagufa, harakenerwa n'ibintu by'amavitamine. Hanyuma bica ubikoresha bivanye n'urugero ugomba gukora rw'ibiryo mu bijanye n'ibiro kanaka. Ico giterwa ngaho oye kimeze nka algue, amarebe cyitwa azora. Ubu bwoko bw'inkoko tworoye zisanzwe ziva muri Belgique. Hama naho hariya ico giterwa barakirima cane, ariko ndabirorera kuri YouTube. Cane yumvira ndiko ndaraba ingene gitanga umwimbu, kiduza na todo ponte y'amagi, ingene no shobora kukironka. Nca nkurikiza uko nabiroreye kuri YouTube bigenda mu kirima. Ndabikurikiza mbona ndagize reisite. Ndatangwe no kugisoroma. Mugabo sindakonfirma neza kugira bango ngumadagiha abandi bagaburi. Hari inkoko ndiko ndakoresha ziri muri experimentation. Ndiko ndazidugiriza no kuri ico kugira ngo nzorabe koko reisite gitanga. Hama mbone ko no sensibiliza kumbure n'abandi bakagikoresha. Uba hariho uburyo bwo gukingira inkoko kuryana no kunobana hagati yazo. Kuja muri ibintu by'ubworozi aguma ari mwaragira n'ubushakashatsi. Rero twaguma tuza turaraba kuri YouTube turaba n'izindi nkoko mu bindi bihugu ingene uhura donke zibayeho bivanye n'ikibazo kanaka. Hama hari ikintu gikora kuza kiribonekeje kenshi mu nkoko kijanye no kunobana, ahubwo ahura ziranoba zirarya canke zozo zikaryana ku rugero ku murindi munini cyane. Hama turiyumvira donc turaraba no ku YouTube, turabaza no hanze ku bagenzi nyene basanzwe bajera ikibazo nk'ico. Ko twasha twiyumvira ikintu c'amarinete, aya marori y'inkoko. Aha ngaha ku nkoko hariho aha
no kuvuga zozo ngaho muheha zifise umuheha kuva ngaha gushika ino harasohoka no kuvuga rero amanini akameze ni dupiese tubiri hariho iyi pariti yigenga naka kaza guca ngaha nyene kigenga donc ucomeka muri wa muheha wo ngaho ku hanyuma ukaca umera nk'akantu kameze ikare ukaca uvunuka kandi aha ni jaja unique no kuvuga nuko umuntu azoba abaze ino nkoko bikajana no mutwe ntushobora no kongera kwambura ngo bikunde. Mbega karusho uyu mugambi wanyu maze kubazanira nakahe? Amata ico dufasha hanini turabona ko arafasha mu bintu bitandukanye ko nk'ubu mu bisanzwe ubuzikamwa aya mata ni yaca hemba abakozi agacarondera ibindi byankenerwa hanizino nasi kugira zishika amafaranga yavuye mu mata amafaranga y'amata ni yaca zarakora ibikorwa byose byankenerwa n'ubwatsi buca bugugwa mu mafaranga avuye mu mata birafasha guha akaza bene igihugu hako mutumba uko turakoresha nk'abakozi akwira nka 30 40 ku munsi. Umugambi uramaze kunguka kuko hambavu yize hariho ibindi bikorwa nyene bigenda birakogwa mugabo bivuye muri uwo mugambi ko umuntu ashobora kuyumvira nko kugura nk'agaparisera kaba kavuye ngaha umuntu akiyumvira kugira nk'indi commande y'izindi nkoko ubu naragize commande y'izindi zikasetsa zavuye muri izi nyene muri rusange twavuga ko umugambi uhaye urunguka kugira wimvire kugira inkoko nyinshi haratangura n'ubumenyi ivy'uburyo bikaza kuza mu nyuma twamanje turakurikirana inyigisho zijanye n'ubworozi bw'inkoko hanyuma tubonye ko twabumenye turatagura kubishira mu ngiro nivyo kuko kugira ngo duze igitigiri bisaba yuko birasaba uburyo twarituye mu santeri w'ikomine aratwandikira nova nkari kukwavariza mu bisanzwe donka naduhuru karatasi gwemza yuko turimwo turakorera ngaha mu komine kandi ko turi ku kivi tugende gusabira kw'ingurane hama turagenda hariya muri banke y'ugwaruka BJ Igitega baraduha ingurane hama umuntu acaraduza novuga capital umugambi urimo urafasha iterambere ry'igihugu ndetse n'iry'imiryango ko nk'ubu amagi araboneka ku bwinshi kandi yazimbutse aho muri rusange ku bene gihugu mu miryango nyene hariho abakozi bakora ngaha kandi batunze imiryango kubera bakorera ngaha ku gihugu turariha amakori turariha amatagisi nimba ari umuntu aje kugura itoto ngaho iwanje na n'itoto sanzwe ndabiga by'ukora ibiryo sanzwe ndabikora ari uvuye kugurira ngaha arashobora kubirihira itagisi naje ndariha ikori ngaha turadeklara kare yari ntuzenya novuga societe physique twariha ikori ku mezi 3 mugabo uye kubera nacengira societe biba rimwe mu mwaka twavuga ko n'igihugu urumva yuko kirashikirwa muri ivyo gutanga amakori n'amatagisi. Intambamye muronka nizahe? Kibazo amata tumaze iminsi tutaronka isoko neza aho twahora dushora ubu tugeze ku muntu agira 5 aho wahora utwara agaca kubwira ati amata anda yashira bagaca hari n'igihe batubwira bati beshi baya transfer bakabika inyanza rake cyatubwira ko bafite ikibazo cy'imodoka zo yatwara tugaca dusanga amata uyatwaye kayazungurukana hari n'igihe yashobora gupfa agaca yagarukana kubera umwanya munini yamaze batararonka aho bayategurira. Hari nk'igihe imiti y'ibitungwa tutaronka yikwiye ku rugero umuntu yashaka ngaho iwacu Makamba ugasanga imiti myinshi baza kuva Bujumbura n'amatoroto hanaye amatoroto ayo mubona yaje ayo yavuye Matana kuko amatoroto ngaho Makamba ntituronka amatoroto ari kombine arimwo amaproteine yose yarakenewe usanga ni intamba mituma uburyo busohoka ari bwishi. Muri rusange umugambi urajana n'intambamyi
ariko umworozi arapfumiriye cyane cyane aha ibintu by'intambamyi nova ko inkoko zirakunda ziragwara n'ibyo tugura imiti hanyuma n'ibindi byo muri rusange nyene uhura nk'ibintu wari wateguye ku mahera yo kubigurako ugahura yaduze ibiciro biguma bihindagurika ariko ntibishika kure cyane uguma ku murindi wo gukora mu gihe ufise vision mu mutwe yo kubandanya ko Mbega mu mbona kazoza y'igihugu cifashe mu 2040 n'igihugu giteye imbere mu 2060 mubona muzoba mwifashe gute? Intambwe turiko turabona muri mu mbona kazoza nuko ubu bwoko bw'inkoko tushobora kwiyumvira kuronderera hanze tuzoba turi ku rugero natwe ko dushobora kuzivukishiriza ngaha mu gihugu iwacu kandi zikavuka ziri novuga tanga umwimbu cyo kimwe n'izi tugenda gukura hariya mu Bubirigi canka handi turipfuza yuko mu myaka iri imbere ibi bizoba bibera ni wacu na twebwe n'abandi bo muri ibihugu tuhanye imbibi bakaza kuzigurira ino twazivukishije. Abanyamakamba baramenyereye gufungura ifi kuko hari uburovyi. Mu gice ca kabiri c'ikiganiro tuza kubereka ubworozi bw'amafi aho bahisemwo kubukorera no makomine hagati mu ntumbero yo kugwiza ico gifungurwa gisanzwe kimenyerewe ngahi Makamba. Musanzwe muzi yuko amafi ava mu giyaga ca Tanganyika ariko muri ico gisata c'ubworozi hariho impinduka twagiye turabona aho abenegihugu bijukiye korora n'amafi mbere aho twotanga karorero nko mu ishirahamwe Eraga yoroye amafi menshi cyane kandi ku buryo bwa kijambere eka mbere no mu yandi makomine nko muri Kayogoro no muri Kibago hariho abo tubona bariko barashira mu ngiro ubwo bworozi bw'ifi. Muri komine Kibago ku mutumba wa Kiyange hari umworozi w'amafi Levis Bizindavyi amaze igihe yorora ifi mu buryo butamenyerewe cyane akaba ashima intambwe agezeko. Aha nororeye si mu mwonga ni n'amariba y'umusozi nibikorwa mpaye nkorera imusozi yego hanyuma igikorwa natanguye ubwa mbere natanguye kugira iciyumviro mbese notangura projet gute mugaba nagitangura navyiyumvira bo ataburyo umuntu abona mugabo iryo shaka rikanja maze kubona kuri izi telefone imigambi itandukanye aborozi batandukanye ndahitamwo mu bworozi bwa mbere bujanye no korora amafi arubaka inyanja zishika kuri 6 nkuko mumaze kuzibona izikuze 4 na ntoya 2 nkaba noroye ubwoko bwa tilapia hamwe n'isomvyi yego hanyuma ngiye kuri kimwe kimwe isamagi noroye muri ubuse ko ari isomvyi horora kandi na tilapia izo somvyi naragira ibibakwe ndi ku rubuga nyene ndiko nditegereza habandi bageze ndabona ko bageze ku ntambuko yo kugwiza imivyaro ico gihe nabija ko nari maze kubona ko ibintu byo kugura imbuto binduhishije cyane kuko naragiye Inyanza Rake ndabona imivyaro ndabona imbuto zaba itilapia canke ikambali bo ndabona ko bizimvye cyane bituma nanje ngira gashavu mugabo keza atari kabi nuko hanyuma imbuto mbandarose tilapia ndaronka n'ikambali izo twita isomvyi sinareke yaho za ndoto canke ca cifuzo cyo kuzoshika ku ntambuko yo kuzovyaza nanje vyarantwaye umwanya n'uburyo kugira ngo ndonke abatekinisiye babimenyereye imbuto ubu ndashobora kuzironkera. Makamba twarasanzeho n'ubworozi butamenyerewe ariko bworozi bw'isazi.
ku ngendo tugira mu makomine atandukanye hari ubworozi bwadutangaje mbere n'uno munsi mwiboneye ubworozi bw'isazi ni imboneka rimwe ntavyo twari tumenye kubona ariko twabonye ko ari ubworozi bukomeye mbere bufasha no muri ubwo bworozi bw'amafi. Levis Bizindavyi umworozi w'amafi arongera korora n'isazi agaheza akazigaburira izo fi yorora. Ubwo buhinga nabwo akaba yaburahuye kuri bagenzi biwe kandi abibonamwo akarusho kanini. Ubundi bworozi ni ubworozi bw'amasazi. Ubworozi bw'amasazi nkuko mwamaze kubibona narabutanguye nabwo nyene bugoranye kugira ngo ndonke imbuto byafashe umwanya hanyuma ndemera ndabuzimbirwa ko nta kundi nibwo burya mwabonye naratanga igice cya mbere ndabona ko bishobotse nubwo hagiye harabamwe intambamyi ubwa mbere nuko isazi zikagira ikibazo icyo kibazo gishobora kwanduruka ku bunyegeri ko bunyegeri nasanze ari abansi babi cyane ndabaza abatekinisiye batandukanye icyo kibazo kiba kiravuyeho imbuto nazikuye ku borozi bagenzanje bon kugira ngo zikure maze kuzana zijya mbuto mwabonye bita amapyupa ndazishyira mu musegetera hanyuma zimaze gushika mu musegetera haraca umwanya utari munini zigaca zitangura gusohoka nicyo kinini nakoresheje gusohoka muri bijya hagasigara igikasika izo sazi ahanini icyo ndazigaburira amazi zikongera zikabishwa n'akamoto icantumye norora isazi maze gutangura umugambi w'amafi naciye mbona ko ifungurwa zinduhije cyane izo kwamanagura buri munsi icyo ni cyambere canduhije cyane ndabona ko zasazi maze kuzishiramwo kuko ziratamagi haca ndayabundikiriza hamwe naberetse hanyuma zigakuriramwo ego hanyuma zimaze gukura nizo nkafata nkatora hajya murajya mabundikirizo nkagaburira ivyorogwa byumvikana ko nimba no munsi ndazigaburiye ama astiko zijyanyo ejo menya ko ndazihindurira nkazigaburira swate indagara canke irya toroto parmiste iri kumwe n'ifu y'isoja canke ibigori biri hamwe. Elaga n'ishirahamwe rifise icicaro gikuru muri komine Nyanzarake ku mutumba wa Nkugo ikaba ifise imigambi harangurirwa y'uburimyi n'ubworozi. Umugambi w'ubworozi bw'amafi muri Elaga watanguye mu 2019 ariho twashoboye kubaka aya manyanja n'ayo mazu mwabonye tugwirizamo amafi hama dutangura neza na neza kuzana amafi ya mbere mu mwaka wa 2022 mu mpera z'umwaka wa 2023 niho twatangira kudandaza amafi ya mbere turorora ubwoko bubiri bw'amafi ifi bita isomvyi abandi bayita ikambare mu gifaransa bayita poisson africain urumva bivana n'ingene abantu basanzwe bayita amazina nko mu Burundi ho ifise n'amazina atandukanye ugiye hariya mu buraruko uzosanga bayita imale hama turafise n'ifi gira kabiri tworora y'ingege yitwa ingege mu gifaransa bayita tilapia abaswahili bayita makoke. Mu bikorwa vy'iterambere ishirahamwe Samuel's Hope muri komine Nyanzarake nyene ku mutumba wa Nyabigina ryarahaye inkwavu n'ingurube abene gihugu babikeneye aho bagiranira amasezerano n'iryo shirahamwe. Eric Ndayisenga userukira Samuel's Hope muri ako karere yatubwiye yuko uwo mugambi ugamije gusubiza akanovera isi mu kuyigaburira amaganga n'amase y'inkwavu. Turi mu burimyi n'ubworozi tworoye inkwavu ingurube tukazikwiza mu bene gihugu. Bari twisunze yuko intare yari yose iragenda itituka kugira tuyisubiza akanovera kubera amase n'amaganga y'izi nkwavu.
baraje ngaha barumviriza ijambo disikuru nyakubahwa Buramatari wacu nziza ariko arabashikiriza na musanteri wacu baravyumva bavuga ati natwe reka tugerageze twumvirize ibi bintu bamaze kuvyumva bagira ishaka ryo kuza ari benshi aho tumaze gutanga ibitungwa bingana n'ingurube 120 mu bene gihugu zimwe ziriko zitegura kuvyara kuva zivuye ngaha. Umugambi w'iterambere wose uzana akarusho aho ubusanzwe urangurirwa. Aborozi twagendeye baratubwiye ukuntu ibikorwa vyabo vyabateje imbere mu kibano ndetse no mu gihugu muri rusangi. Umugambi w'amafi urafasha cyane mu bene gihugu kubera yuko aha tuzororera turazigurisha kandi ku giciro ciza abene gihugu bakaza kuzisuma bakazifungura bigatuma amagara yabo amera neza agatera imbere kubera yuko ifi ifise akamaro kanini cyane mu mubiri w'umuntu. Bivanye n'ibi bihe by'ubushomeri usanga duheza tukakena akazi yego abatari bake turakorana uhereye mu ntango z'ibi bikorwa yego ndafise aba employés permanents yego bamaho bashika kuri 4 yego abo bamaho hanyuma tukakora nabo ku munsi baba 10 canke 15 kenshi aho yego abo urumva dukoranye ukwezi umuntu arahavura agiye ku ntumbero ari naco gituma kenshi imbere yuko dukorana nabanza nkabicarika nkabashira ahantu nuko kuri bike mbafise nk'imbono yica umuntu yipfutsa kuzoba twakiganira ko cyane ndamaze kuronka ibishinga ntahe rero by'abakozi twakoranye baba ku munsi bagize bati agafaranga nakuye haji wawe karafashije cyane naraguze impene hari n'ubundi ariko yifuza kuzogura inka hanyuma rero bakagira kandi nishaka ati ndipfuza naje kuzokorora isazi kugwaruka rwose gova hasi rugakura ubunebwe bagakora bagashiramo ingufu kugira ngo nabo bashobore kwiteza imbere kuko urukwavu ni ikintu cyambere shororoka n'ingoga gishobora gusasiriza umuntu gato mu mwanya mutoya. Ariko naho biruko intambamyi zo ntizibura. Turafise intambamyi nyinshi twenda turahura nazo mpereye ku ntambamyi muri rusangi turafise ikibazo kijanye no kuronka ivyo dukoresha na cane cane nko mu mugambi w'amafi mu gukora indya z'amafi hari ivyo tuteza kuvana hanze birakunze gushika tukagira ikibazo bikatwara intuzeye ndende canke bigatwara uburyo burebure bigatuma amafi twimbura aja ku giciro cyo hejuru kuri ico rero twarasavye yuko twokoroherezwa mu bijanye na exoneration y'ibikoresho dukoresha muri iyi migambi hama hari n'iyindi ntambamyi nini cane cane mwabonye aya mazi dukoresha na amazi amwe ava mu Itanganyika ayandi ava hasi mu kuzimu aduzwa ni moteri zikenera igitoro turakunze rero kugira ingorane zo kubura igitoro na cane cane muri no misi usanga igitoro kitoroshe kuronka bigatuma dukora ku murindi mutoyi atari twari twifuza gukorerako turagira n'ibindi bibazo bijanye n'amasoko iyo dushorera amafi kubera yuko usanga ubushobozi bwo kugura bw'abene gihugu buri hasi natwe turavye igiciro tuba twarimbuye kwayo mafi ugasanga ntidushobora gutera tumanuka cyane ko twoca dukorera mu buhombe ego umva hamwe twokoroherezwa na cyane cyane mu byo dukoresha mu kwimbura aya mafi byotuma n'igiciro kigabanuka. Intambamyi irahari ubwa mbere intambamyi ya mbere navuze ni kutagira ama formation kutaronka ubumenyi buhagije iki nakivuze ni cyambere kundosa de formation zitsindagiye ko de visite encore bishobotse nazo nyene umuntu akaza kuratira ijisho aho abandi bageze narigiye abacimugane ngo katagurutse nikamenya yo bweze nuko nyamwigenda ko nawe nuko bimeze. Intambamyi turonka zimwe nko mu bene gihugu usanga abene gihugu barakenye
kandi bakenye ucu usanga harimwo bimwe usanga bariko badusaba natwe ugaca usanga muri uyo mwanya ntavyo dufise mugabo turagerageza uburyo bwose tukabashika kugira ngo tuborohereze nk'imiti usanga izimvye twe turaborohereza tukagenda twabaha amadozi makeyi kugira ngo ico gitungwa naco gitere imbere kugira ngo turonke umwimbo. Hoba hari imigambi bafise bafatiye kumbona kazoza y'igihugu cifashe mu 2040 n'igihugu giteye imbere mu 2060? Muri uyu mugambi turafise iciyumviro cyuko tuzohava dufasha n'abene gihugu bazengurutse aha dukorera abazokwipfuza korora amafi tukabaha imbuto bakaronka n'indya z'amafi. Jewe sinipfuza ko nokora ikintu cy'umwaka umwe ngo kibe kirangiye. Nifuza ko nkora ikintu kizofata umwanya muremure. Ego kimwe akunda kuvuga ngo projet à long terme. Ego hambavu y'ubworozi bw'isazi kandi maze kubona ku rubuga kandi ngene bimeze aho abandi bageze naciye shima kuja mu mugambi wo korora kuzokorora inkwavu ariyo y'inyubakwa turimwo sindazishiramwo imbuto nuko iracangoye naco gituma nagomba no gusaba imbuto yego bikunze kugira ngo ndabe ko noshobora gushiramwo muri izi nyubakwa izo narose aho bazindangiye nuko ntekanye inkwavu 200 gusa ego muri zo 200 nifuza ko shobora kuronkaho shiri ntuzenye ingabogabo mu gihe zivyaye nuko nkaronkaho shiri ngoregore mu gihe zivyaye nuko ingabogabo zikaronkaho ziza gusaba abageni stari hafi na hafi mbona kazoza twe twayitangure kuva imbere y'igihe tumaze kumva uwo mugambi utanguye twace tutangura kwiyumvira mbega abene gihugu biyumvira iki icambere cyo badusaba batubwira ati twebwe turakenya ikintu citwa umwavu twawuronka gute twace twiyumvira ubwambere bwo kubegereza ibitungwa kugira ngo nabo uyo mwavu bawironkere twarabetse akarorero aho ibyo twarimye dukoresheje ya muganga yacu cyangwa ya mase yacu baraza baravyibona baca bumva kubugirisha kanabo yo kugira gute borore uyu wabo twarabashikirije bitungwa barabifise ubunya nabo babanze kubona ati ubu nanje uyu mwaka nzogiye nkuko abandi bagize. Akaba ari ngagaruka ikiganiro cacu mwakoze kudukurikirana.